radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze kuri mwe mwese mwumva radiyo ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho kuri uyu wa gatatu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano zatatanije abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Harimo n'abanyamakuru batatu bungu bafungiwe hano ku biro bya Guverineri Jeffrey. Urabona rero ni isura itari nziza muri no misi imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura. Jimmy Shukran Bakomera n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mukanyira tubwira uko bimeze. Mu Burundi ho abaturage bo muri komine Nyanza-Lac baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya kolera gishobora kubibasira. Utuzu twasugumwe n'ukuri ntatwo n'utuhari twaruzuye, bugorovye bagenda kutanganika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwe. Imvura iguye uramvira bihitanika bitwara mu kiyaga, kandi amazi twagenda tukayavoma. Ico kiza ca kolera kigatera kiza, yego turashikirwa ntiduhariye kwe. Uyu nawe ni umwe mu baturage batuye muri ako karere. Naho mu mahanga, ku nshuro ya mbere mu myaka 60 ishize, umubare w'abatuye Ubushinwa waragabanutse. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, tugumane. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Alois Bigirimana. Turayahera ku yavugwa ku karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umuhari w'abaroberi ma 23 utaravana abarwanyi bawo bose mu bice wifatiye mu buseruko bw'igihugu. Awagiriza guhuma amaso akarere, wemereye gukura y'abasirikare bawo bose. Ibi yabivugiye mu nama mpuzamakungu y'ubutunzi i Davos mu Busuwise ejo ku munsi wa kabiri. Kubwa Perezida Tshisekedi, ma 23 uracari mu bice yafashe. Avuga ko uwo muhari werekana kuri yimuka, ariko sivyo. Ico bakora ni ukuzingurukira aho bari, bava aha bungururiza ahandi, ariko bakaguma mu bisagara bafashe. Umuvugizi w'uwo muhari Lawrence Kanyaka we avuga ko ari leta ya Kongo itariko irubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara, kuko ibandanya guha ibigwanisha imihari igwanira muri ako karere. Perezida Tshisekedi yongeye kwagiriza u Rwanda gusasira iyo ntambara mu gufasha abo baroberi. Ni ivyagiriji bishigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'abahinga ba ONU, ariko u Rwanda rurabihakana rwivuye inyuma. Muri Afrika kandi amashuri yarongeye kugurura ejo ku munsi wa kabiri mu bisagara bibiri bikuru vya Malawi, arivyo Lilongwe na Blantyre. Ni nyuma y'indwi zibiri yugawe kubera ikiza ca kolera. Ico kiza kimaze kwica ababa 800, abarenga 100 muri bo ni abana. Abarenga 25,000 nibo banduye uwo mugera muri Malawi. Leta ya Malawi yarashizeho ingingo zo gukinga ko kolera irandagata, ariko ibandanya igabisha ko izosubira kugara ayo mashure bibaye ngombwa. Malawi imaze imyaka hafi 10 igwana n'ikiza ca kolera. Ejo kuwa kabiri ikigega ca ONU cita ku bana UNICEF caratanguye gutanga ibikoresho byo kurwanya ico kiza mu mashuri atari make mu duce twasinzikaye. Washington, ijwi ry'Amerika. Kuri Afrika kandi, umushikiranganje w'ubutunzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen arafata urugendo muri iyi ndwi ku mugabane wa Afrika, aruhere muri Senegale akurikize Zambia na Afrika y'Epfo. Ni urugendo rutumbereye kuganira ku kwagura imigenderanire mu byo guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe hamwe no gushigikira ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika. Uru rugendo ruje inyuma yaho Perezida Joe Biden mu kwezi guheze yakiriye abakuru b'ibihugu vya Afrika. Yabemereye ko we n'abashikiranganje biwe bagiye kugendera Afrika muri uyu mwaka wa 2023.
abategetsi bakuru mu bushikiranganji bw'ubutunzi bwa Amerika bavuga ko intumbero y'uru rugendo ari uguhanahana ivyiyumviro n'abategetsi ba Afrika, abikorera utwabo, abagwizatunga hamwe n'ugwaruka mu bijanye n'iterambere. Uru rugendo rwa Yellen muri Afrika ruhuriranye n'ubwo umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamakungu FMI Kristalina Georgieva azogira muri Zambia mu ndwi iza. Rukurikiye kandi ubw'umushikiranganji w'Ubushinwa w'imigenderanire Qin Gang aherukamwo muri Ethiopia, Angola, Benin, Gabon na Misiri. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru ku ntambara muri Ukraine, umujenerali w'igisirikare ca Amerika Mark Milley hamwe na mugenzi we wa Ukraine barahuriye ejo ku munsi wa kabiri mu ikambi ya gisirikare mu manuko bushira ubuseruko bwa Polonye. Bibaye ibiganiro vya mbere abo bategetsi mu vya gisirikare bagiranye amaso mu yandi. Ni ikimenyetso cy'uko ugukorera hamwe mu guhangana n'Uburusiya kurushiriza gutera iyi ntambuko inyuma y'amezi 11 iyo ntambara imaze. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Milley hamwe n'umujenerali wa Ukraine Valery Zaluzhnyi baraganiriye amasaha abiri mu kibanza kibanga hafi y'urubibe Ukraine hana na Polonye. Abo bategetsi babiri ba gisirikare ntibari bwigere bahura, ariko barakunda kuvuganira ku matelefone kuva Uburusiya bwinjiye muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze. Uyu mubonano uje mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi bibandanya kurungika muri Ukraine ibigwanisho bifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari mu kurwanya ibitero by'indege z'Uburusiya. Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram udusanga kuri @VOA radio yacu. Mukanya na makuru arambuye yo mu karere k'ibiyaga bigari. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inzego z'umutekano zarashe ibyuka biryana mu maso zitatanya abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu kanya gashize mvuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran Bakomera uri mu mujyi wa Goma, mbanza kumubaza icyateye abo baturage kwigaragambya. Icyateye abaturage kwigaragambya kwari ukuvuga reka ntibashaka kubona ingabo za EAC cyangwa se ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zaje hano mu burasirazuba bwa Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Muri izo ngabo murabizi harimo iza Kenya, iza Uganda ndetse n'izindi. Ubwo rero abaturage mu cyumweru gishize batanze iminsi 3 gusa kugira ngo izo ngabo zibe nazo zagiye ku rugamba mu gufatanya na FARDC kurwanya M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ariko iyo minsi 3 bahaye izo ngabo irangira nta gikozwe, nk'uko nyine byari byanyuze mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuwa kane washize. Ubwo kuri uno munsi niho bagiye mu myigaragambyo mu gitondo cya kare kabisa, byatangiye saa 2 za mu gitondo. Imihanda yose yo mu mujyi wa Goma yari yuzuye abigaragambya. Biga bamwe ibice bigera muri 6 Geoffrey, kuko inzego z'umutekano nazo zari zabakaniye zavuze ziti reka nta myigaragambyo iri buze kuba. Ubwo nabo mu rwego rwo kugira bigaragambye biga bamwe ibice, biga bamwe nk'amagurupe nka 6 gutyo
bamwe berekera ku biro by'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma, abandi berekera ku biro bya za komine zombi ya Karisimbi na Goma, ndetse n'abandi berekera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Geoffrey Mutagoma. Uko byaje kurangira rero abari berekeye ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru muri aya masaha tuvugana bose bamaze barimo barirukanka, kuko ntabwo ubuyobozi bw'umujyi bukomeje kuvuga guti nta myigaragambyo yemewe. Ubu tuvugana inzego z'umutekano zirimo kwirukanka naho n'abigaragambya Geoffrey Mutagoma. Wumva uko bimeze birasa nkaho ari abaturage ku ruhande rumwe na leta ku rundi ruhande. Aba baturage ni bande bateguye imyigaragambyo? Aba baturage ni mouvement citoyen cyangwa se amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yose akorera mu ntara ya Kivu ya ruguru, harimo na za societe civile zose bari bishyize hamwe. Urumva ni imyigaragambyo yari itari ifite isura nziza, kuko ku ruhande rwa guverinoma ku munsi w'ejo meya w'umujyi wa Goma yari yarashize itangazo asaba abantu bose kutagira imyigaragambyo. Ubwo nicyo cyatumye ahari kuri uno munsi mu myigaragambyo haza kubonekamo ikintu kidasa n'ubwumvikane Geoffrey. None niba mbyumva neza rero abo baturage bo baravuga bati izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nizijye ku rugamba, ibyakozwe ibiteganyijwe muri gahunda yo kugarura amahoro muri ako karere. Abaturage bo barabibona ukundi? Bari batanze iminsi 3, ubwo iminsi 3 yarangiye ku munsi w'ejo, nta cyakozwe. Ubu ngubu rero ku ruhande rwabo nta gusaba ko izo ngabo zajya ku rugamba, ahubwo ikiri ubu ngubu ni ugusaba ko ingabo za EAC zasubira mu bihugu zaturutsemo. Urabona abaturage ntabwo babona ko umutekano nta kigeze gihinduka na gike Geoffrey. Ubu none birimo birerekeza he uko bibona? Abaturage bagiye mu mihanda kwigaragambya, inzego z'umutekano zirabatatanyije. Nyuma y'ibi harakurikiraho iki Jimmy Shukrani bakomera? Nyuma y'ibi aya mashyirahamwe ahaye randevu abanyamakuru yuko imyigaragambyo iri bukomeze no ku munsi w'ejo. Bo bavuze ko badashobora na rimwe kurekeraho, badashobora na rimwe kurekera kwigaragambya mu gihe ibyo bashaka bitaragerwa. Ibyo bashaka ni ukuvuga ngo ingabo za EAC zigende, ubundi FARDC nayo ishyiremo imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano. Ariko hagati aho mu baturage bamaze kwirukankanwaho n'inzego z'umutekano, harimo n'abanyamakuru 3 ubu ngubu bafungiwe hano ku biro bya guverineri Geoffrey. Urabona rero ni isura itari nziza muri no minsi imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura. Bamwe bakavuga bati turigaragambya, ariko leta nayo ntiyemerera abanyamakuru kuba bagira icyo batangaza ku byerekeranye imyigaragambyo irimo kubera hano muri Goma. Jimmy Shukrani bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane, ukomeze ubikurikirane uze kudutegurira inkuru irambuye mu makuru yacu ataha. Murakoze cyane namwe Geoffrey. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri igitego. Mu Burundi abaturage bo muri komini Nyanza-Lac baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya kolera gishobora kwaduka kubera ikibazo cy'ibura ry'amazi meza no kutagira ubwiherero. Barasaba inzego z'ubutegetsi gukemura icyo kibazo amazi atararenga inkombe. Ikiza cya kolera kimaze kuvugwa mu duce tumwe tw'Uburundi turi mu mujyi wa Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'igihugu. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida bwamaze gushikiriza ko ikiza ca kolera cibonekeje mu turere tw'ubuvuzi tumwe tw'igihugu. Abanyagihugu baba hafi y'umweha w'uburobyi wa Mvugo muri komine Nyanza-Lac co kimwe n'abaharangurira ibikorwa by'urudandazwa bari mu yabira kuko nabo nyene bashobora kwandura ico kiza. Bamwe muri abo banyagihugu bavuganye na bagenzi bacu bavuga ko imitima ihagaze ko kolera ishobora gutera muri ako karere kuko abituma babikorera ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagaheza bakagaruka gukoresha y'amazi ya ca kiyaga nyene.
amakenga ntiyobura kuko urabona nk'aho iwacu mu mvugo ubu nta mazi dufise, turamaze igihe kinini amazi ava ahantu bita kumuguruka, abantu b'amakinga bagenda kuyavoma ikidumu n'amafaranga 800. aha mu mvugo urabona ni ku kivuko, hari abantu benshi bava imihingo myinshi, utuzu twasugumwe n'ukuri ntatwo, n'utuhari twaruzuye, bugorovye bagenda kutanganika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwe, imvura iguye uramvira bihitanika bitwara mu kiyaga, kandi amazi twagenda tukayavoma, cyo kiza cakorera kigatera kiza, eko turashikirwa ntiduhariye kwera. Nkorerimana Jerome umwe mu batowe arongoye kandi n'igisata c'isuku ku mutumba wa Mvugo ahari uwo mweha w'uburovyi, aremeza ko atagikozwe ibara rishobora kugwa kuri uwo mutumba kuko n'ibikorwa bakora byo gupompa ataco bimaze kubera atatuzu twasugumwe duhari kuri uwo mutumba. Uno musi ugiye kuraba isuku sikirenga, naho tugerageza guhimiriza abantu bashobora kwituma ahariho hose. Nk'ubu twaheruka kwakira ibipe bivuye mu Rumonge vyababa 180, umva nk'ibipe 180 biba birimwo nk'abantu bababa 1000. Tudafise ubuzu bwa sugumwe bukwiye, ni hahandi bishobora kutugora ingene dukontrola abo bantu, ugasanga umwanda wiyongeye ku rugero ruteye ubwoba cyane. Abakorera urudandazwa rw'amafi, indagara n'ibindi kuri uwo mweha basaba ko bokubakirwa utuzu twasugumwe bakaroswa n'amazi meza kuko ico kibazo kimaze imisi itari mike. Abajejwe isuku ngaha baragerageje gupompa, ariko uba bene gihugu ntibafise ubwiherero bukwiye, ko twosaba yuko boza bakadutunganiriza ibintu by'amatwarete bakatuzanira n'amazi kugira twirinde ico kiza cakorera natwe ndikidutere ngaha. Amazi ntakwiye kabisa, twari tuyakeneye amabombo meza yo kunwa. Nasaba abajejwe kudufasha baze kudufasha nyine batwubakira. Ico kibazo cyo kubaka utuzu twasugumwe basa n'abagitererana kuri izo mpande zibiri, kuko Jerome Nkorerimana nawe asaba abanyagihugu kuri uwo mutumba kubaka utwo tuzu twasugumwe. No kuvuga notera kamo abene gihugu turongoye ko bo kwitaho kubaka ubuzu bwa sugumwe, abatabufise bakabwimbisha kandi bakabwubaka bakongera bakanabufundikira. Ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida Sylvie Nzeyimana yari yagabishije kwigenekerezo rya mbere nzero mu mwaka wa 2023 kwikiza cakorera cateye mu turere tw'ubuvuzi two hagati no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Inyifato ibereye kugira duhangane n'ico kiza akabari gukaraba amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura, gukaraba igihe cose uvuye mu kazu ka sugumwe, gukaraba igihe cose uhejeje gutegura umwana, gukaraba imbere yo konsa umwana, gukaraba imbere yo gutegura ibifungurwa, kunywa amazi meza, abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza. Muri iki gihe cakorera dusavye abajejwe intwaro bihanize ibifungurwa bidandarizwa mu mabarabara, dusavye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka sugumwe no kugira isuku rya misi yose. Ico kiza cakorera catanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 30 na 31 Kigarama umwaka wa 2022, aho hibonekeje abantu 13 bafashwe, bakaba barabo mu mazona 3 y'igisagara ca Bujumbura ariyo Kinama, Cibitoke na Buyenzi. Ahandi ico kiza cakorera cavuzwe ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kuva ku igenekerezo rya 15 Kigarama umwaka wa 2022. Uturere ico kiza cibonekejemwo ni Rubuye ku mutumba wa Mparambo ya kabiri no mu karere ka Mbaza Miduha ku mutumba wa Rukana ya kabiri. Tukiraho mu Burundi kandi bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye baravuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bidasiba kuzamuka. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo. Bagwize ibipeme kwa tuguma duhishirino. Ni kuvuga abana baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twara tukagura 500 ubu kageze ku 2000. Ahubwo ni barabe batugarukiye. Komine ya Musigati inzara ni twebwe turarima twembu. Abana bahishiye twese twahishiye kuvuga ingabo yonke mbangura cyinshi.
abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko. Nk'iyo myumbati nk'amateke ufise nk'abana udafise bitanu ni wose umingereka y'ikuru byo bintu ariye saa sita biba biheze akajama kubera ibisumwa birazimba. Uretse no ku muryango niyo uri umuntu umwe biragora jewe ndi umwe mu nzu ariko ku munsi ngira 3,000 ndi uyu umwe kandi naho nyine simpaga ya 3,000 ni kagafu ni twatuboga gusa utufuta wapi agatunguru nutwo gusa umuntu ashobora gufungura. Sinzokira Lehokadia w'imyaka 70 wo mu ntara ya Cibitoke avuga ko biteye umubabaro aravye ingene izo ntara zahora zimbuka cane. Hambere aho tukigira ngaha wari mahangana n'iyi nzu iyi warakuya higunira ry'ibiharage ibigori ugakikinyuruka buri yushira ariko ubu nawe uzorima hegitari handwera icyo muzogenda wimbura. Intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu nihindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'uburyohe bw'isi ndimwa nk'uko aba barimyi babivuga. Nizuba ryinshi no kubura ibyo dubifumbiza iyo fumbire tukayibura kandi tukarima izuba rikaka bimaze kwaka rero nta muntu yimbura ibintu byose bitavyuma urumva umurimyi akagoma yifumbereje kubera yarimye agataha karimarima. Buramatari w'intara ya Cibitoke wewe abona ko atari ubukene bw'imwimbu. Kareme Bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu. Iyo ariko aravuga inzara ni kuraba neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura agaheza mu isomo. Ico twosaba abenegihugu nuko wowe se yimbuye atokwihutira kujana mu isomo acara bati none muri ayo mezi anzo ariko rafungura gute nzogaburira umuryango. Nubwo umutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabo na leta kwitwararika ibijanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima. Vyongeye basaba ko amakori yogabanuka ku bifungurwa na cane cane muri kino gihe hari ubukene bwavyo. Ntibasira amakori mw'ibarabara kugira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatuma twiwacu dandaze neza atakori barinze kumutaha. Genda randaza kwa tumye kurorode kurugeze ku 90 turushikanye umutagisi varuzana umuhereza 10,000 urumva biguye mu ijana urudandaje icupa amajana 7 naraso y'umwana ntayuronka ukorera ryabarabara guso kugara kubera ibiciro biguma biduka. Intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka wa 2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza. Abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba Imana. Ico gihe vyabanye ngombwa ko amashirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. radiyo ijwi ry'Amerika. Noneho tunyarukire mu mahanga. Ku nshuro ya mbere kuva mu myaka ibarirwa muri mirongo ishize abatuye Ubushinwa baragabanutse cyane mu mwaka ushize, mu gihe umubare w'abana bavuka muri icyo gihugu nawo wagabanutse. Ibyo birongera igitutu abategetsi b'icyo gihugu bariho cyo gukomeza kuzamura ubukungu mu gihe abafite imyaka yo gukora bagenda basaza, cyane cyane mu gihe ubushyamirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugenda bwiyongera. Inkuru y'ijwi ry'Amerika mu ijwi rya Temistokle Mutijima. Ibyo bikubiye mu mibare y'ubushakashatsi bw'umwaka ushize yashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bw'Ubushinwa kuri uyu wa kabiri. Ikigo cya leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurishamibare kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko kugera mu mpera za 2022 umubare w'abaturage wagabanutseho 850 ugereranyije n'uko byari bihagaze igihe nk'icyo mu mwaka wari wabanje. Iyi mibare yafatiwe ku batuye Ubushinwa nyirizina gusa, hatabazwaho mu birwa bya Hong Kong na Macau kimwe n'abanyamahanga.
iyi mibare y'ubutegetsi igaragaza ko abana bavuka nabo bagabanutseho 1,000,000 ugereranyije n'uko byari bihagaze mu mwaka wari wabanje. Ni mu gihe ubukungu bwifashe nabi hamwe n'ingamba zikomeye zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hirya no hino mu gihugu. Ikigo gishinzwe ibarurishamibare cyatangaje ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 havutse abana 9,56,000. Impfu zo zageze kuri 10,10,41 muri uwo mwaka. Nubwo imibare ya leta yakomeje gutangazwa mbere y'umwaka ushize itagaragazaga igabanuka, zimwe mu nzobere zizera ko abatuye iki gihugu bakomeje kugabanuka na mbereho imyaka mike ishize. Ni impinduka zikomeye mu gihugu kigeze gushaka gukumira ubwiyongere bw'abaturage binyuze muri politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi. Byinshi mu bihugu bikize birimo guhangana n'uko byakemura ikibazo cy'abaturage bashoboye gukora bagenda basaza bishobora kudindiza ubwiyongere bw'ubukungu. Gusa zimwe mu nzobere zivuga ko izi mpinduka mu baturage zizagorana gucunga, by'umwihariko mu gihugu nk'Ubushinwa gifite ubukungu burimo kuzamuka. Bwana Yifuzian, inzobere mu bijyanye n'inyigo z'abaturage kuri kaminuza ya Wisconsin-Madison, by'umwihariko akaba ahugukiwe n'imiterere y'abaturage b'Ubushinwa, avuga ko Ubushinwa bushaje mbere y'uko bukira. Ntabwo byahise bisobanuka neza niba imibare y'abaturage b'Ubushinwa yaragizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mbere yo gukwira ku isi yose. Ubushinwa bwakomeje gushinjwa na zimwe mu mpuguke gutangaza imibare itari yo y'abahitanwa n'iyi virusi, ahubwo bugatangaza ko abandi bishwe n'izindi ndwara. Nyamara nta bigereranyo by'umubare nyawo byashyizwe ahagaragara. Inzobere Yifuzian yavuze ko abaturage b'Ubushinwa batangiye kugabanuka kuva mu myaka 9 kugera ku 10 mbere y'igihe abategetsi b'icyo gihugu ndetse na Loni bitegaga. Iki gihugu kimaze igihe gifatwa nk'igituwe kurusha ibindi ku isi, ariko byitezwe ko mu gihe cya vuba Ubuhinde buzagitambukaho niba ahubwo bitaranamaze kuba. Ubushinwa bwashatse kongera abaturage babwo kuva bwahagarika politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi mu mwaka wa 2016. Kuva icyo gihe igihugu cyagerageje gushishikariza imiryango kubyara umwana wa kabiri cyangwa yewe n'uwa gatatu, ariko ibyo nta gifatika byatanze. Ibyo bigaragaza imyifatire mu bice byinshi bya Aziya y'Uburasirazuba, aho umubare w'abana bavuka wagabanutse cyane. Mu Bushinwa, ikiguzi cyo kurera abana gihenze mu mijyi gifatwa nk'impamvu y'uko udatanga umusaruro kw'iyo gahunda. Inzobere yavuze ko ashingiye ku bushakashatsi bwe bwite, abaturage b'Ubushinwa barimo bagabanuka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018, bigaragaza ko iki kibazo gifite uburemere busumbye kure uko abantu babitekerezaga. Uyu mushakashatsi agashimangira ko ubu Ubushinwa bufite ikigero cy'uburumbuke kiri hasi cyane kurusha ahandi ku isi, aho kigereranywa gusa n'ibihugu bya Taiwan na Korea y'Epfo. Bivugwa ko Ubushinwa bwaherukaga kugira igabanuka ry'abaturage mu gihe cy'impinduka mu by'inganda no guhuza ubutaka zazanywe n'uwari umukuru w'icyo gihugu Mao Zedong mu mpera z'imyaka y'1950. Izo zateje inzara rusange yahitanye ababarirwa muri za miliyoni 40. Ikigo cya leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurishamibare cyavuze ko abaturage bari mu myaka yo gukora, ni ukuvuga bafite hagati y'imyaka 16 na 59, bangana na 875,556, bingana na 60% by'abaturage bose b'igihugu. Ni mu gihe abafite kuva ku myaka 65 kuzamura bangana na 209,978, bingana na 14,9% by'abatuye icyo gihugu bose. Ikiyongera ku ngorane z'igabanuka ry'abaturage, Ubushinwa buragenda bwinjira mu ntambara y'ubukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bikaba byaratumye igihugu kibuza bimwe mu bigo by'ubucuruzi by'Abashinwa kugera ku ikoranabuhanga rya Amerika, hatangwa impamvu z'umutekano w'igihugu n'ingorane mu ihiganwa riboneye. Inshuti mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika, hano ho dushoreje amakuru twari twabateguriye. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro, ni nawe wabegeranirije aya makuru. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mwumvise, ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri Messi.